Yesaya igice ca 6 ku murongo wa mbere haravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzwemo nabonye umwami Imana avyagiye ku ntebe y'ubwami ndende ishizwe hejuru, impuzu yiwe y'igisaga yuzuye urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe, umuserafi wese afise amababa 6, abiri yayitwikiriza mu maso, ayandi abiri yayitwikiriza ibirenge, ayandi abiri yarayagurukisha. Babarirana basemerera bati uwera 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 niwe uhoraho nyen'ingabo, isi yose yuzuye icubahiro ciwe. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni Yesaya yabonye ibiriko biraba mu ijuru, abona abamarayika n'amababa yabo, amwe abafutse mu maso, ayandi abafutse ku birenge, ayandi bakoresha mu kuguruka. Abo bamarayika bose bari mu bwiza bw'Imana, atakindi basemerera, atakindi bavuga ngo uwera uwera uwera. Bantu b'Imana muri cabine technique, ndafise ikibazo ca retour kuko irimo echo, so munkuremo ikintu citwa amatreble kuko microphone yanje iriko irakwega amahotour. Merci beaucoup. Mfise kwanza volume nyinshi muri hotour, muyigabanye muzoba muheje gukemura ikibazo canyu mufise ngahe inyuma. Barasemerera baravuga ngo uwera uwera uwera, ngo nta kindi bakora mu ijuru atari gusemerera, atari guhimbaza, atari kuvuga ngo uwera uwera uwera. Bwana sifiwe sana. Uyu mwanditsi w'igitabo ariwe yanditse igitabo ca Yesaya, aravuga ngo bamaze kuririmba, bamaze gusemerera, ngo baravuga ngo ni wewe uhoraho nyen'ingabo, isi yose yuzuye icubahiro ciwe. Ndagomba muhomake yuko muri iri jambo abamarayika mu ijuru nta kindi bakora atari kuvuga ngo uwera uwera uwera. Bariko barahimbaza. Ukwera ni kimwe mu bintu bigize Imana, cyangwa ukwera ni kimwe mu bintu bigize attributs z'Imana. Ukwera ni bimwe bigize akamere k'Imana, hamwe n'ibindi bintu byinshi bigize akamere k'Imana. Ariko bamaze kuvuga uko kwera, bagahimbaza uko kwera, nkuko twako turabikora muri kino gitondo, mwe wese uburyo bwiwe, mwe wese imbere y'Imana, duhimbaza ukugira neza kw'Imana, duhimbaza ukwera kw'Imana, twigina Imana yacu, mwe wese uko ayizi, uko yayibonye. Ico twako turakora muri kino gitondo, twariko turahimbaza Imana. Mu ijuru ico baragikora amasaha 28. Ariko kandi ndagomba ngo muhomake yuko inyuma y'ukuririmba iyi ndirimbo, imbere y'uguhimbaza Imana muri iyi ndirimbo, hari ikintu tubona gikomeye nshaka guhagarara ko muri kino gitondo, twibutsanya ibintu bimwe bimwe. Ngo ahejeje kubona bahimbaza, bavuga uko kwera, bavuga uko guhambara kw'Imana, ngo ariko kandi ngo aravuga ngo isi yose yuzuye icubahiro ciwe. Murumva yuko iyo bavuze ngo isi yose, mu ijuru baririmba ukwera, ariko hageze kuvuga ku isi bakavuga icubahiro. Ntibari kuvuga ngo, mu bisanzwe wumva umenga bari kuvuga ngo isi yose yuzuye ukwera kwawe. No, ntibavuze ngo isi yose yuzuye ukwera kwawe, ariko bavuga ngo toute la terre est remplie de ta gloire. Isi yose yuzuye icubahiro cawe. Mu ijuru bahimbaza ukwera, ariko hageze ko bavuga mu isi
bakavuga yuko isi yuzuye icubahiro c'Imana. Ku munsi wa Mungu no mu ndwi hagati iheze twarize kuri kino kintu, no ku munsi wa Mungu naravuze kuri definition y'ukwera. Twaravuze yuko ntagarutse kuri definition ko nayivuze ku munsi wa Mungu, twaravuze yuko ukwera kw'Imana no kugaragaza ibiyigize byose, ubwiza bwayo ni ibigaragara bikagaragaza uko Imana iri mu biyigize byose, bitunganye, bitagira ikosa, bitagira agasembwa, biri parfait kandi bidahinduka, kandi ata kintu na kimwe cyo hanze gikenewe kugira ngo kize gukontribua ku cubahiro c'Imana. Rero iyo tuvuze ngo ubwiza, reka ndabaha akarorero. Iyo ubonye diama irasayangana, iyo uyibonye ku matara, niyo ubonye aho bayidandaza barayakiriza amatara kugira ngo amatara kwereke amacouleur yayo atandukanye aca asohoka. Ariko iyo ubonye diama uko isa, uko uyibona, kujya ubona ubwiza bwayo, nibyo twita gloire. Gloire canke ubwiza canke gloire ni manifestation, ni ugushira ahabona ico ikintu gisanzwe kiri. Mu bisanzwe uko diama yiyerekana hanze iyo yakozwe. Amadiyama mubona mu biyo, abatarabona diama, je ndamaze kuyibona, ndamaze kuyikorako. Diama mubona iyo uyibonye itarakogwa ntisayangana, ntibriya, iri kashe, umenga ni condo, umenga ni kibuye gisanzwe, ntushobora kubona ubwiza bwayo. Ariko hariho faze bayitwaramo bakayitravaya, bakayikora, bakayiexposa ku muriro, umuriro ukayiturira, uravyumva, bakayikata, bakayitaya. Zijya mubona mu mateleviziyo ni diama zitakiri brute, ariko ziri travaye. Ni ukuvuga ngo bamaze kuyikura ko amadeshe, bamaze kuyikura ko ibidakenewe. Ariko n'igihe batari bwayikureko yari diama, ariko ubona ubwiza bwayo iyo ikozwe. So n'Imana irafise icubahiro, irakomeye, irahambaye, niyo abantu bamwe batayizi kandi batarayibona. Ariko iyo muhemu yera kugendereye ukamenya Kristo, ukabana n'Imana mu busabane, igikorwa muhemu yera akora, agenda duhishurira Kristo, aduhishurira Imana, tukagenda ya Mana wamenga iri kashe, wamenga iri brute, wamenga ntubona ibikorwa vyayo, ugatangura kumva ubwenge bwawe butanguye gukapta no gusezisa ama vérité et la réalité spirituelle, kuko habaye ikintu citwa révélation, habaye intervention ya muhemu yera aza kukwigisha icari c'Imana, ugatangura kubona ubwiza bw'Imana butandukanye, ukamenya ngo erega bwa bundi sinarinzi ko hari Imana. Nico gituma abantu bamwe iyo bakijijwe batangura kwicuza imyaka babayeho badakijijwe, akavuga ngo ibi bintu kubera ikintu higeze ndabimenya. Ariko kandi igihe bikiri kashe ntushobora kumenya ubwiza, ariko igihe muhemu yera yuguruye amaso yawe ugatangura guhishurirwa Imana, utangura kubona brillance yayo, ukwisa, ukwiri, ukwimeze, ukamenya ngo hari ugusayangana. So iyo tuvuze gloire, ni ukuvuga ngo ni ikintu kiri manifeste. Hari ibintu bifise gloire utarabona. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo ivy'amaso atarabona, ibitarumvikana mu gutwi kwawe, n'ibitari yinjira mu vyimviro vyawe, n'ivyuhoraho abikiye abamwizera. Ni ukuvuga ngo hariho ibiri glorieux Imana itaraduha ko accès. Ariko kandi ivyiduhaye ko accès tukabibona, tukaryoherwa, tugashima, tukayita izina, tukayihimbaza, ivyo byose biza bitwereka agace kugusayangana. So ivyo twita gloire ni bimaze kuba révélé, ni bimaze guhishurwa, ni bimaze gukogwako. Bwana sifiwe sana. Haleluya. So ni kuvuga ngo ubwiza, iyo tuvuga ngo ubwiza ni manifestation y'Imana iri cari kiri kashe canke tutari dutahura. Ikindi nshaka kumenya kuri iki kintu nuko iyo tuvuze ngo ubwiza bw'Imana, iyo mvuze ngo Mana ndagomba kubona ubwiza bwawe, ni ukuvuga ngo mba nshaka kubona
ibikorwa vy'Imana, mbashaka kubona ic'Imana irico, mbashaka kuyibona, mbashaka kuyihonjako, mbashaka kwakira ibiyigize. So iyo Imana yiyerekanye mu buzima bwacu, iyo Imana yiyerekanye mu bantu, ni ukuvuga ngo iba yerekanya ubwiza. So ndashaka gukoresha iri jambo muri forme zibiri kugira ngo nkureho confusion. Iri jambo twanditse yitwa gloire canke glory canke ubwiza zifise insobanuro zibiri. Ubwiza bw'Imana buravugwa igihe Imana ifise icitweretse kubiyigize, tukavuga ngo oh nabonye ubwiza bw'Imana. Ariko kandi iri jambo gloire, iyo tuje rero nk'uko twaje mu gitondo tukaza guha icubahiro Imana, naho Bibiliya ivuga ngo nous rendons gloire à l'Éternel. Haleluya. Sinzi ko muvyumva ko iri jambo rifise objectif canke amasura abiri. Iyo tumwubashe, nous le glorifions, nous le rendons gloire, turamuhimbaza, turavuga ubwiza bwiwe, turamwadoha, turamwubaha. Ni ukuvuga ngo tuba tugize gute? Urumva ko rya jambo nyene gloire, ariko nawe iyo yerekanye atwereka gloire. Ariko Imana ntiyiha icubahiro, ariko yoyo twebwe muri twebwe tuzana mw'icirico, hama twe tubonye icirico tukayiha icubahiro, tukareponda mu kuyiha icubahiro. So iri jambo rero riravuga ngo uwera uwera uwera, isi yose yuzuye icubahiro. Ni ukuvuga ngo iri jambo rivuga ngo isi yose yuzuye icubahiro, ni ukuvuga ngo yashatse kuvuga ngo isi yose yuzuye manifestation y'icurico. Isi yose yeretswe, yahawe access ku curico. Bwana asifiwe sana. Usomye Zaburi ya 96 ku murongo wa 2. Fiston oransomera Zaburi ya 98, ariko je ngira nsome 96. Zaburi ya 96. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Zaburi ya 96 guhera ku murongo wa 1. Haravuga ngo nimuririmbire Uhoraho indirimbo nsha, yemwe abari mu isi mwese muririmbire Uhoraho. Muririmbire Uhoraho, mushemagize izina ryiwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mushemagize. Umwanditsi ariko ahamagarira abantu guhimbaza Imana. Ndagomba kubagira yuko guhimbaza Imana si obligation, guhimbaza Imana si itegeko byari riko riratangwa, ariko guhimbaza Imana byagomba kuva muri réponse yo gutahura icirico nico yatugize. Igihe cyose ukuririmbira Imana kwacu kutariko kurava mu busabane n'ico Imana turiko turayimenya ko bicika idini. Nico gituma nigeze kubabwira yuko nimboregwa itemba iririmba ngo nuwambere igwa. Ntushobora guhimbaza Imana si indirimbo. Guhimbaza Imana ni ikintu kiva muco yiziko, hama ukaza ureponda canke uha agaciro ico wayimenye ko nico wayibonye ko, hama ukakihokonesa ukayubahira icirico. Uyu mwanditsi wa Zaburi ya 96 atangura rero atera kama abantu ati muririmbira indirimbo nsha. Kuki turirimbira Imana indirimbo nshasha? Nuko Imana nabonye muri 2000, Imana nabonye muri 2003, uko nayibonye niko iri, ariko uko ishishikara kunyiyigisha, kuko nababwiye yuko Imana ni nziza kandi ni nini, bisobanura ngo uko nayibonye siko nshishikara kuyibona, ahubwo hagenda habaho kwiyongera uko ndayitahura nuko ndayibona. Nukuvuga ngo c'est une relation, c'est une vie. Iyo tuvuze ngo ikintu kirimo ubuzima, nuvuga ko ari ikintu cevoriwa, nukuvuga ko ari ikintu gifise dynamique, nuvuga ko ari ikintu kitaguma hahandi ntigiteze, sikiziba, ni ikintu gifise iminduka n'isura zihinduka zigafata. Kugiye umwana afise ubuzima atangura hinduka, akavuka sana mama, agakura sana papa, akevoriwa twenga nka oncle, akevoriwa uravyumva ku munsi ku myaka, uko abadoresa, uko ijwi riza, uko ubwanwa butangura kuza. Kuko hano hari ubuzima, ibintu nibiguma kwakunda, hano hari ubuzima habaho amachangement. Haleluya. N'agakiza twahawe, Imana twakiriye, uko turushiriza kuyimenya, uko tugendana nayo, ndayirimbira indirimbo nshasha, kuko ivyo nzi vya mbere
birafise aho binshikana kugira ngo bimpe access ku byo ngomba kumenya vya kabiri. Ni gucyo dusaza dushuhiye Yesu bidahera. Nta shuri rya Bibiliya wojamo ngo bakwigisha Imana ngo usohoke kuvuga ngo I am a doctor, ndazi Imana. Imana ntibayiga, Imana ntibayitahura. Dupfa tuyidekuvura, tuyihishurirwa, tuyibona. Uko ndayibona mu rugezo rumwe niko nsohora indirimbo nshasha bivaye n'ingene ndiko ndayibona. Indirimbo yacu ni stagna, ntihagaze, ariko indirimbo yacu irevolua. Arongera aravuga ngo ku murongo wa 3, mwamamaze mu mahanga ubwiza bwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoze, mu vyamamaze mu moko yose. Hariho devoir yo kubivuga no kubiserebra, kuko Uhoraho ahambaye abereye gushima cyane. Nuko igitinyiro n'uw'igitinyiro kuruta ibigirwamana byose, kuko ibigirwamana byose by'amahanga ari ubusa, ariko Uhoraho niwe yaremye amajuru. Icubahiro n'ububasha biri imbere yiwe, ubushobozi n'igikundiro birahera hiwe. Yemwe miryango y'amahanga, mwaturire Uhoraho, mwaturire Uhoraho ingene afise icubahiro n'inkomezi, mwaturire Uhoraho ingene izina ryiwe ribereye icubahiro. Muze mu nyubakwa ziwe muzanye ishikanwa, musenge Uhoraho mwubashe, mushajishije ukwera. Yemwe abari mu isi mwese, muhindire agashitsi imbere yiwe, muvuge mu mahanga muti Uhoraho arahambaye. Isi nayo irashimangiye, ntishobora kunyiganyiga. Azocira amahanga imanza zibereye. Ijuru nirinezererwe, isi nihimbagwe, ikiyaga nikibomborane, bo nibicuzuye, indimiro nibizezemwo nibivuze impundu. Naho ibiti byose byo mu ishamba bizoririmbishwa n'akanyamuneza imbere y'Uhoraho, kuko agira neza, kuko agiraze gucira imanza bari mu isi. Haleluya. Ndashaka mu observe iki kintu muri passage. Aduhamagara guhimbaza Imana, ariko atanguye kuvuga ngo ijuru n'ibiyuzuye birahimbaza Imana. Ndagomba kubabwira ko ijambo ry'Imana ritwigisha yuko ikintu cyose Imana yaremye yakiremeye kugira ngo kiyicubahiro. Objectif ya création, intumbero y'Imana, ivyo yaremye vyose mu buryo bumwe canke ubundi, ivyo yaremye byose vyaremewe kuyiha icubahiro. Amajuru ngo nibiyuzuye vyose, zaba inyenyeri, vyaba ibiki, ivyuzuye ku majuru byose, ibigize decoration y'ijuru ryose, vyose bihimbaza Imana. Uyu mwanditsi ahagaritse gutera kamo abantu, ahubwo atanguye kubwira ibiho vyose vyaremwe byose bihimbaza Imana. Aravuga ngo ibiri mu isi byose, ibiri mu ijuru byose bihimbaza Imana. Si ivyo gusa, nibiri mu kiyaga, amafi, ibiri mu mazi vyose, ibigize ibiyaga, navyo nibize bihimbaza Imana. Ntiyavuga gusa ibiri mu mazi, ariko abwira n'amazi ngo namwe mazi himbaza Imana. Arongera araza aravuga ngo ibiti biri mu mashamba, namwebwe mashamba, namwe mese nimuze muhimbaza Imana. Ararengana araza aravuga ngo namwe mwandimiro, namwe mwandimiro, reka ivyo mumera, reka ivyameze vyose, reka rekolte yose nayo nize guhimbaza Imana. Urabona yuko uyu mwanditsi wa Zaburi ariko atwereka yuko ikintu cyose cyabaye créé, ikintu cyose cyexista kugira ngo igihe kiriko kiratanga le meilleur, igihe kiriko kiratanga ivyaco vyiza, ivyo kigaragaza bihahimbaza Imana. Iyo ndiye icamwa ciza nkarya umwembe mwiza uryoshe, ubwo buryohe bw'umwembe nawo uwo mwembe muri manière imwe ugaragaza ubwiza bw'Imana. Igenda ujya ukaryoha, ndahimbaza Imana le créateur yaremwe icamwa kiryoshe nk'iki. Ni ukuvuga ngo ivyaremwe vyose, igihe turiye amapoisson ari muri Tanganyika, umukeke n'ibindi vyose tukumva uraryoshe cane, ni ukuvuga ngo Tanganyika iba yatanze ivyayo, ivyifise biri best tukabiryako, tukavuga ngo wow, umukeke uraryosha, abakumbuye umukeke. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko kandi iyo Tanganyika itanga le meilleur y'ivyifise, nayo ne Tanganyika ibiri kirahimbaza Imana. Iyo ukwezi kwatse neza, iyo inyenyeri zigiye ku bicu tukabiraba tukabona zirasa neza, ijuru n'ibirigize vyose biriko birahimbaza Imana. Na l'étendue ariyo igize amagalaxie n'ibindi vyose, uko aba scientifique badekuvra ibintu, bijya bintu byose badekuvra biza kutwereka ubuhanga n'ubuhinga bw'Imana, bikatwereka icubahiro c'Imana. Haleluya. Nta kintu na
kimwe caremwe kitaremewe guhesha icubahiro izina ry'Imana. Asanga amashamba areponda agahema muri Amazoni tukabaho neza, batangura kuyikata isi tukiyenketa tukavuga ngo niyo pumo. Igihe amashamba yo muri Congo cyangwa amashamba yo muri Gabon abantu baza bakavuga ngo niyo pumo ya terre, mugomba kubipreserva. Igihe tubona ubwo buhinga Imana yaremanye ibintu turavuga ngo namwe mashamba nibibagize bose ni muhimbaza Imana. Iyo tubona inyoni z'ubwoko, iyo tubona ibintu ivyo byose biraza no kuvuga ngo guhimbaza Imana no gusohora ico ufise kiri best ukagishira à la portée y'abandi, bamara kugikonsoma bagahimbaza Imana yawe yakuremye muri ubwo buryo canke yaguhaye ubwiza busa gutyo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Psalm 98 ivuga ngo nimuririmbire uhoraho indirimbo nsha kuko yakoze ibitangaza. Ikiganza ciwe cy'iburyo n'ukuboko kwiwe kwera yabizanishije agakiza. Uhoraho yamenyekanishije agakiza kiwe, ukugororoka kwiwe yakugaragaje ahabona mu maso y'amahanga. Yibutse imbabazi ziwe n'ukugororoka kwiwe ngo abigirire inzu ya Isirayeli, abo kumera z'isi zose babonye agakiza k'Imana yacu. Yemwe abari mu isi mwese muvugirize Uhoraho impundu, turika muririmbishwe n'umunezero, mbere muririmbishwe n'ishimwe. Muririmbire Uhoraho ishimwe, muvugire inanga, muririmbe indirimbo. Mumuvugirize impundu imbere y'umwami Uhoraho, inzumbete n'ijwi ry'izamba. Ikiyaga nikibomborane bo nibicuzuye, n'isi n'abayibamwo bose. Inzuzi nizikoma amashi, imisozi niririmbishirizwe icarimwe n'umunezero. Imbere y'Uhoraho kuko agiraze gucira abari mu isi imanza, azocira abari mu isi imanza zigororotse n'amahanga izibereye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ikiyaga nikibomborane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Imisozi ni eklate iturikishirizwe icarimwe n'umunezero, yuzure allégresse imbere y'Uhoraho. Amazi uravyumva, imisozi, inzuzi zikoma amashi. No kuvuga ngo nta kintu na kimwe caremwe n'Imana kidatumbereye canke kidahamagariwe kuyihesha icubahiro. Usomye unsomere Matayo 5 murongo wa 15 kugira ngo utahure ico Imana idushaka ko nk'abantu bayo uno musi muri kino gitondo mu rugendo rwacu rwa misi yose. Ntabodomeka itara ngo baryubike ko igisimbo. Subiramo. Ntabodomeka itara ngo baryubike ko igisimbo, ariko barishira ku gitereko caryo ngo riboneshereze abinjira abari mu nzu bose. Stop. Yesu yavuze ngo nta muntu yo kwatsa itara canke ntawo bafise itara cari mu gicapo c'abantu ba kera bafise nk'amakoroboyi muhira. Muri ico gihe hata amatara haraba ati ntawo kwatsa itara hama ngo aca afata iryo tara arishire munsi y'igisimbo canke ngo ndarizane ndarishire munsi y'imeza. Ariko iyo umuntu yakije itara arishira hejuru kugira ngo rimurikishirize abantu. Imana ariko ishaka kutuvuga ko, Imana ariko iravuga ku bana b'abantu abo yaremye, Imana ariko iravuga ku bamwizeye abamukurikiye. Yesu ashaka kwerekana ko turi amatara, ariko kandi agomba kugaragaza yuko ico turi ntiyakitugize ngo tunyegezwe. Mu mbabarire y'abakizwa baciye bugufi cyane, wamusanga agomba guca bugufi gose, agaca bugufi cyane gushika naho itara ryiwe ritwara munsi y'igitanda. Ariko ico Imana yakugize si ico gushigwa munsi y'igitanda, ariko Imana ico yakoze mu buzima bwanyu ni ico gushigwa hejuru kugira ngo rimurikire abantu bose. Iyo ubuzima bwanje budafise ahantu buriko buramurika, iyo ubuzima bwanje budafise abantu buriko burabera umugisha, iyo ubuzima bwanje budafise abantu bariko barabubonamo réponse, iyo ubuzima bwanje budafise abantu bariko barafashwa n'icondi, no kuvuga yuko itara ryanje ritariko riramurika. Ariko iyo itara ryanyu mwese riko riramurika aho muri, aho Imana yabashinze, aho Imana yabateye, bamwe aho muri muhari ku bwa saison kanaka mukazohava, ariko aho hose Imana yabateye, Imana yahabateye ifise intumbero yuko mumurika. Igihe itara ritagifise ekla yaryo, ritagishobora kumurika,
abana bawe bakaba bariko barakorera amadevoir ahantu hari itara umenga rirasinziriye, murafata decision mu nzu mukavuga ngo iri tara turihindure kuko rizogwaza amaso y'abana. Ndagomba kuvuga ngo abakristo badasayangana batuma amaso agwara. Iryo tara murarikuraho mugashiraho iryaka kugira ngo abana bashobore gusoma. Namwebwe Imana yabagize amatara kugira ngo aho muri mu makartier hose aho musanzwe muri, kugira ngo mumurike. Igihe turiko turamurika, ukumurika kwacu, murikaje yacu iglorifia notre créateur. Abahora bamanura imyembe, twari dufise amakartier canke ahantu duca tugiye ku mashuri tugahagarara tugatera amabuye imyembe, kuko twari tuzi ibiti vy'imyembe bifise imyembe iryoshe. Hari ibiti vy'imyembe bigira imyembe ibishe, tukama mu rupangu rwawe utwo twembe ntihagere n'umwe tumanura tukaborerako. Epurti imyembe iba yagiye ko kubera ko imutayimanura kubera irarura, ugaca uvuga ngo ico giti kirabishe. Iyo utari kuratanga le meilleur de toi-même, tu as cessé de glorifier Dieu. Haleluya. Yesu ashimwe. Komeza kuri uyu murongo wepfo ukurikira. abe ariko umuco wanyu ubonesha imbere y'abantu, Aba ari ku muco wanyu ubonesha umurikira abantu, ngo babone ibikorwa vyanyu vyiza, ngo babone ibikorwa vyanyu vyiza, bahimbaze so wo mwijuru. bace bahimbaza so wo mwijuru. Que votre lumière luise au milieu des hommes, afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient le Seigneur. Haleluya. Ni ukuvuga ngo natwe twaremewe yuko ubuzima bwacu buhimbaza ic'Imana iri n'icubahiro cayo. Igihe abantu babona ibikorwa vyacu vyiza, igihe abantu batubona dukemura inyishu, igihe abantu batubona tuzana amahoro ahatagira amahoro, igihe abantu batubona tuzana conseil nziza aho itari, igihe abantu batubona tuzana ubwenge bw'Imana aho butari, igihe abantu batubona tuzana ubwiza canke tuparticipa mu gukontribuya ku kumererwa neza kw'abantu, igihe ibikorwa vyacu vyiza bigaragaza abantu, ngo nibamara kubona ubwo bwiza bwacu bazohimbaza Imana yo mwijuru. Mu yandi majambo, isi ntizohimbaza Imana kuko ibonye Imana, isi izohimbaza Imana kubera ibonye abana b'Imana bafise ibigaragaza ubwiza bw'Imana mu buzima bwabo. Hari igihe usengera famiye yawe ngo ikizwe, hari igihe usengera ibintu kanaka ngo bibe, ariko rimwe na rimwe Imana ikakugarukako ikavuga ngo uba icurico, hama ivyo uri kuransaba biraba, kuko narabatekeyemo narabapakiye ubwiza buhagije bushobora gutuma itara ryanyu ryirukana umwiza ubakikuje. So iyo mu buzima bwacu rero tutariko turitaba uyu muhamagaro wo gutuma mu buzima bwacu abantu babona ubwiza bw'Imana, iyo mu buzima bwacu tutariko turabica Imana yatukize ngo tukibe neza a 100%, urazi iri jambo ikintu kitwigisha, iri jambo ritwigisha yuko, narabivuze lendi, ritwigisha yuko abakristo tudakwiye kuba abantu bari mediocre. Sinzi mediocrité mu kirundi ngene muyita. Mediocrité ni gukora ibintu bo. Okay. Usiguriro mwicaye ncaye cyo mediocrité. Jewe nkora akazi kandi, siko? Urabizi urashobora kuba mu kirere c'abantu bari mediocre. Urashobora kuba uba muri environnement y'abantu bari mediocre. Bakora ibintu nabi, ataco bitwararika, bari negligent. Ukisanga kuko abantu benshi urimo basuko, nawe ugatangura gusuka. Mwari mubizi ingeso zirandukira. Urashobora kuba uri inkukuma yakuriye mu nkoko ukamuguruka 1 metre, kugeza umunsi bazokubwira ko wowe utari inkoko, hama ukaguruka ukagenda kungana nabo mungana. Iyo mvuze ngo mediocrité canke gukora ibintu nabi, ni kimwe mu bintu bigufata uronka akazi ugashuhiye, kandi ukaba ufise ibintu bagukunze babona kuzokwaporta, ugaca wirotira uri muri cercle y'abantu b'abaparesse, saa 4:30 baba bariko barayuza bavuga ngo ni midi moins 1h30 kugira batahe. Wokirotira uri muri yo environnement waje ushushe, bakubona ushuha takwisa ukora ibintu neza ko ati ni hagishika. Twese turaba ahantu usanga ibintu bikogwa nabi,
ariko nabwiye ngo mediocrite nico kintu ca mbere, ni kimwe mu bintu bitukisha izina ry'Imana, kuko iyo wemeye mediocrite ubayemo ikakwandukiza, urahagarika kuglorifia, urahagarika koreka itara ryawe ngo ryake, ugasa nk'uko abandi bose basa. Ariko ndaje kubibutsa muri kino gitondo ngo kimwe mu bintu bihesha icubahiro Imana ni ugusa nk'uko Imana ishaka ko musa. Niyo abantu ibintu babikora nabi, wowe ukabikora neza. Niyo abantu bafata ibintu binenege, wowe ukabifata neza, kuko wowe wahamagariwe kurekura le meilleur de toi-même. Ivyawe vya mbere vyiza vy'agaciro nivyo tugomba gukonsoma. Iyo uri kura duserva, iyo uri kura dukorera mu nzu y'Imana, iyo uri kura dukorera mu kibano, turagomba yuko ivyo ufise, turagomba yuko uhereza ko ukavuga ngo utu n'utwanje twanyuma. Ico nico catumye abantu bamenyera Imana kwa Salomo, kuko kwa Salomo ibintu byose vyakozwe muri excellence. Ntushobora guhesha icubahiro Imana udatahura notion ya excellence mu buzima bwawe. Utanguye gupoursuivre excellence, gukora ibintu mu buryo bwiza, utangura guhesha icubahiro izina ry'Imana, kuko wemereye Imana kwigaragaza ubwiza yashize mu buzima bwawe. So ndagomba kumera nk'uja kurangiriza kuri ibi vyimviro bibiri. Umuntu wese muri mwebwe afise ikintu ashitseko canke azoshikako, kuko mpora ndabibona harabaho conflit igihe twateye imbere canke dushitse ku bintu bikomeye, hagatangura kubaho competition hagati ya ambition yacu personnelle n'Imana. Ndagomba uyu munsi kubabarira iki kintu. Ubumenyi bwose ufise, ubukerebutsi bwose ufise, ivyiza byose ufise, ni Imana yabiguhaye. Bibiliya iravuga ngo uhoraho niwe yimika, niwe akuza umuntu. Uhoraho ni wakuza ihanga akamanura irindi. Uhoraho ni wahicubahira umuntu kandi ni wakimwaka. Mu bisanzwe ubukijijwe cyangwa udakijijwe, nta kintu na kimwe umwana w'umuntu afise ashikako canke ashikana ku bandi ciza kitava ku bintu Imana yamuhaye. Ejo nako ndaganira n'umuntu duhuye par accident, twari mu munsi mukuru n'abaririmbyi, turi kumwe n'abaririmbyi. Sinzi umuntu from nowhere atangaye kutubwira ingene yakaraharira n'abantu ntidusengana ngaha, twari tumubonye ari muri vacances, ntiyari ngaha ntiyumvirize message ya dimanche. Hama kandi aravuga ikintu ngene aharira n'abantu babigisha baba bafise amateori yo kutemera Imana. Bakamubwira ngo izuba ni source ya energie zose ziri mu isi, energie zexista mu isi zifata source mu izuba. Hama umuntu aharira n'uwo wundi kubijaye n'Imana, aramubaza ati none izuba ryo rikura ko ikintu cyose mu buzima gifise source, none izuba source yaryo ya energie ni iyihe? Ni heriza kurahura inkomezi. Umuntu aramubwira ati izuba nta muntu n'umwe aramenya aho rikura energie. Ico tuzi yuko ivyo dufise byose birimo inkomezi, uravyumva canke energie, sisi ko ndayita mu Kirundi, bikura ku zuba. Ariko twebwe izuba nta muntu n'umwe arashobora kumenya aho izuba ryo rirahura. Uwo muntu acamuga ati none ko muri science atakintu na kimwe kibaho mushobora kuvuga ngo mudemontre mutavuze aho gikura source yacu. Nukuvuga ngo teori yose muri science ugomba kuvuga aho iva n'urukurikirane rw'ibintu byose. So kumbwira ko izuba ari source ya energie yose dufise, ariko ukayoberwa kumbarira aho yo yirahura, ati rero naho utemera Imana dufate ko ari Imana iriha, kuko namwe ntimufise aho riva. So nukuvuga ngo ikintu cyose dufise ciza n'Imana ikiduha, ikintu cyose kizima gihindura ibintu dufise n'Imana ikiduha. Ndagomba kurangiriza ku bami babiri batigeze bahokonesa ko bagomba guhesha icubahiro izina ry'Imana. Umwami wa mbere nshaka kuvuga ko ni Nebukadineza. Sinza kuba babwira ngo mwe muhasome, ariko aba bami ndabacako ndengana. Uyu mwami Imana yaramuhaye ico bita grandeur. Hari igihe Imana ikuza umuntu kamuha igitinyiro, nk'uko Imana ikuza ibihugu, igakuza China, igakuza ibihugu hagenda haduga ibiki nta kintu na kimwe Imana itorkestra. Bibiliya itwigisha yuko Imana rimwe na rimwe no mu guhana Isirayeli yakomeza irindi rihanga kugira ngo rirenganye Isirayeli. Imana igakoresha ihanga kugira ngo rihane Isirayeli, kuko Isirayeli yanse kuyiha icubahiro cayo. Uyu mwami Nebukadineza Imana yaramuhaye puissance, iramuha grandeur. Ariko Imana imaze kumuha puissance, ikamuha ubukomezi, ikamuha igitinyiro,
uyu mwami ntiyigera ashobora kubona kwa kure ngo amenye yuko icubahiro afise agikura ku Mana. Buhoro buhoro atakaza na wene muri objective z'ubumana yuko Imana ari isoko ry'iciza cose dushobora kuba dushitseko. Imana yibwira mu mutima kumukosora. Usomye Daniel igice ca 5 mwandike simuza guhasoma igice ca 5 guhera ku 19 gushika kuri 21 haravuga ngo kuko yari amaze guhabwa n'Imana icubahiro, amoko yose n'ibihugu byose byari mu mukikuje n'indimi zose zariho mu isi muri iki gihe bose bagategwa ukujugumira imbere ya Nebukadineza. Uwo mwami yica bashaka agatuma bashaka babaho. Ica ashaka cose yaragikora. Yashira hejuru washaka agacisha bugufu washaka. Ariko ngo umutima wiwe umaze kuja mu bwibone, impwemu yiwe irakomantara ngo gushika aho yageze muri arrogance, aho yageze mu bwibone. Success kenshi iratuzana mu bwibone. Iyo Imana iriko iragukuza mu byo ukora, hama hariho risque y'uko ugwa muri arrogance ukaja ahantu wumva ko tutosuffi toi-même. Ngo amaze kugira ubwibone, Uhoraho aramutembagaza ku ntwaro yiwe y'ubwami. Imana ngo imwaka icubahiro cose yamuhaye. Ngo yirukanwa hagati y'abana b'abantu. Umutima wiwe ngo ucika nk'uw'ibikoko. Inyubakwa ziwe zigenda kubana n'indogoba zo mu ishamba. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Bamuha nk'uko bayinka ibyatsi byo kurya. Umubiri wiwe ucika nk'urume rwo mu ijuru. Ngo kugeza aho yashitse ahantu aramenya yuko hariho Imana ikomeye iri hejuru, itegeka kandi iganza abantu bose, kandi igirira neza uyishaka. Bwana asifiwe sana. Wonsomera ivyo yatahuye Nebukadineza kugira ngo Imana imuhindurire. Nuko yirukanwa mu bantu, umutima wiwe uhindurwa nk'uw'ibikoko, aba hamwe n'indogoba z'inyeshamba, arisha nk'inka, kandi umubiri wiwe utondwa ko n'urume ruva mu kirere, gushitsa aho yamenyeye kwisumba vyose ariyo iganza ubwami bw'abantu, ikabwimikamwo uwigomba wese. Yes, uwigomba wese. Bwana asifiwe sana. Uyu n'umuntu Imana yarinze kwambura ubwiza kugira ngo bimutere kwihana. Amaze kwihana, Imana imuhetablisa muri gloire. Kuko abantu b'Imana, kuko na Nebukadineza yari yaramremewe kugira ngo ubuzima bwiwe bumanifeste ubwiza bw'Imana. Nta na rimwe elevation y'Imana ifise intumbero y'uko kweleva wewe. Hari abantu baravuga ngo elevation, hari ama predication ya elevation. Elevation uravyumva, elevation turayikunda, ariko ngenda ngo nta na rimwe elevation, ntuze wihende, nta na rimwe gushigwa hejuru bitumbereye wewe kuba igitangaza. Ariko Imana igushize hejuru ni kugira ngo wowe maze gushira hejuru ukagera hejuru uheze ugaragaza uwagushize hejuru, ube nka hofle, nk'uko ukwezi atakindi kudukominika umuco uva mu izuba. Ukwezi nta muco wako usanzwe wifitiye, ariko ukwezi ibyo ruduhereza rubikura mu izuba. Niko natwe bw'Imana dushize hejuru, ivyo iduha vyose nta na rimwe bigarukira kuri twebwe, ariko bigaruka ngo yoyo biyihesha icubahiro. Nico gituma mu gushigwa hejuru kwawe, muri elevation yawe, ukwiye kwa muri kurarondera où est l'intérêt de Dieu dans mon élévation. Inyungu z'Imana mu gushigwa hejuru kwanje ziri hehe? Kuko iyo ushizwe hejuru arakubititse mu buzima atawigeza guha icubahiro, utangura guharanira icubahiro, ukibagira yuko wagushize hejuru ntiyigeze anourrissa ton ambition personnelle de devenir quelqu'un. Il t'a déjà rendu quelqu'un. Gihe wakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko iyo agushize hejuru ni kugira ngo ugusayangana kwawe kwerekane lui et non pas toi. Biro mwichana uti pas toi.
Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 20, je crois 24. chapitre 20 1, 12, 20, je crois 24. maze ashamira abo muri Tiro n'i Sidoni nabo bahuza inama baja kuri we bahongera Borasito umukuru w'abagaranzurira umwami basaba impore kuko igihugu cabo casuma mu gihugu c'uwo mwami. Stop. Uyu n'uwundi mwami yari afise abami bashika nka batatu batamwubaha canke badafise relation nziza, ariko Herode Imana yari yamushize hejuru mu buryo budasanzwe, ngo ku buryo aba bami bagize inama batereka tuje kurondera Herode tumusaba amahoro, tumusabe yuko hagati yacu haba amahoro, kuko yari yarakomeye, ekonomi yiwe yarakomeye ku buryo no mu gusuma basumiriwe, bagomba rero kwireconcilia nawe kugira ngo bagirirwe ubuntu. Verset 21. Nuko ku munsi washinzwe Herode yambara impuzu z'ubwami avyagira ku ntebe y'icubahiro abacurira amajambo. Abantu barasemerera bati ni ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Haleluya. Umunsi naka muri stade abantu bakuru bagize gute, iyo resultat ya reconciliation no kuza kumucira bugufi, Herode bimushira ku yindi victoire. Urabizi hari igihe victoire zacu ziba nyinshi tugashika igihe mu buzima tukumva yuko vraiment rien ne peut nous résister. Ngo Herode ashitse ngo aza yambaye impuzu z'ubwami imbere y'isinzi ry'abantu. Uravyumva, iyi ni inkuru izwi no mu mateka, ibi byose ndiko ndavuga se na Bible bivuga n'ibitabo vya histoire birabikonfirma. Ngo Herode ngo atangura kuvuga yambaye impuzu z'inyambara abami yicaye ku ntebe yiwe. Uravyumva, atangura kugira gute, atangura kwivuga publiquement, atangura kuvuga ingene ahambaye, atangura kuvuga ingene ari w'igitangaza. Ngo ako kanya abantu bose bahejeje kumva Herode yivuga mu mazina avuga ico arico, ngo ihanga ryose ritangura gusemerera ngo ijwi ry'Imana, ijwi ry'Imana, ijwi ry'Imana. Herode akivuga abantu bakitabira ijwi ry'Imana, ijwi ry'Imana, ijwi ry'Imana. Yari yarashitse muri success, yari yarashitse mu gihe cyo gushigwa hejuru, ku buryo abantu bamubona hafi nk'Imana, bakavuga ngo umuntu nk'uyu ntakiri umuntu, ahubwo umuntu nk'uyu ni Imana. Abantu bose bagasemera ngo Imana, Imana, Imana. Uhoraho niwe yamushize hejuru, ariko kirazira yuko habaho competition hagati yawe na wewe. Umuntu wese umviriza verse kurikira rero. Uwo mwanya ako kanya batanguye kumuhimbaza, umumarayika w'umwami Imana, umumarayika w'umwami Imana aramukubita, aramutikura, vugutera mutikura. Kuko yamukubise, kuko adahaye Imana rurema icubahiro, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Ndababaze, Herode yarakijijwe? Yarakijijwe? Hein? Yarakijijwe? None kubera ko Imana ishaka ko amuha icubahiro, kuko toute la création doit donner gloire à Dieu. Uhoraho amurungikira umumarayika ngo aramutikura, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. Heza mu Kirundi acika umwanda aracikana. Akunda ikintu ndacika iki? Ni je nabivuze, si Bibiliya avuga somera aho hantu hasurinye. Acika umwanda aracikana. Acika umwanda. Mwari bwabona umuntu acika umwanda in 1 minute, wana pa deja déchet. Uravyumva, na déchet zanyu ziva mu mubiri zifise processus. N'abadijera n'ingoga mufata dessert cyangwa mukanywa ikawa, hariho process yuko ibintu bicika umwanda. Mumbabarire naho bamwe muri pudique cyane mudashobora kuvuga ibi bintu nk'ibi, ariko kandi Imana yamugize umwanda. Uravyumva, Bibiliya y'igifaransa yo ivuga ngo Imana yamugize inyo. Inyo kugira ngo ucike inyo, umuntu apfe ave mwinyo,
bifise iminsi bifata, ariko Imana yamubwiriye punition iri public ikomeye iteye ubwoba, kugira ngo abariko bararirimba ngo Imana Imana, ako kanya nyene bamenye ngo hariho iyindi Mana atariyo turiko turahimbaza. Haleluya! Kuko mwihenze d'objectif d'adoration, acacika inyo. Rero ndagomba kurangiza mvuga ngo igihe cyose ubuzima bwawe butariko burareponda kuri iyi besoin y'Imana, umviriza ndangize ndababarira, nta kintu na kimwe muri Bibiliya na kimwe ndabona muri Bibiliya Imana itenako nk'icubahiro cayo. Emwe genda urondere n'iryo jambo icubahiro, ugire research muri Bibiliya. Ni jambo riza kenshi cyane kabaho. Nimba ari ikintu Imana itazopfa isangiye n'umuntu n'umwe, yarabivuze ngo ntawe tuzosangira icubahiro canje n'umwe. Nico gituma n'abantu bose bakomeye mu isi, uravyumva, barazimanganye. Bamwe uko baba plus adoré, plus bagize iherezo ribi, kuko Imana atawe bazosangira icubahiro ciwe. N'abazoja mu muriro, niko Bibiliya ivuga, bazogenda mu muriro bahejeje kuvuga ngo uwera uwera, ariko bazoca batransfere direct. Imana yabwiye Yesu ngo icara ku buryo bwanje gushika aho nzofata abansi bawe nkabapfukamika nkabagira indava y'ibirenge vyawe. Bantu b'Imana, nimba ari ikintu cubashwe gikomeye ni icubahiro c'Imana. Iyo ntariko ndabaho muri ministère, naho noba mvuga ubutumwa, uravyumva, naho noba ndinde, ntariko ndabaho nashira muri consideration icubahiro c'Imana muri existence yanje, mba ndiko ndazana ikara mu mufuko. Rero uriwe wese nico Imana igiye kukugira cose, ngenda kwibutse ngo nawe kwicara ku ntebe ikomeye imeze gute, wame wiyumvira ngo mbega kuri iyi ntebe ndiko nerekana nde. Sindabija ku uyu munsi, ariko ngenda kubwire ngo na shetani atababariwe ari condamné éternellement, adashobora gusaba ikigongo ngo babarike, nuko yakoze ku cubahiro c'Imana. Satani ntiyivye isukari, uravyumva, satani ntiyasambanye, satani ntiyivye, oya, satani yagize probleme ya appréciation, akumva ati icubahiro c'Imana kiri mu micano ntibakorako. Haleluya, haleluya, haleluya. Dukomera amashi Imana muri kino gitondo. Igihe cyose uzobaho, mve ndakwibira akabanga, igihe cyose uzobaho ufise concern, ufise umwitwarariko w'icubahiro c'Imana, uzobura umuhigo. Igihe cyose Imana itazokubonamwo competition hagati nayo na wewe, uzobura umuhigo. Ngira ndangize mvuga ngo Paulo yaravuze ibintu bishaka gusa nk'ivyo. Yaravuze ngo nabaza ku meza y'umwami bakaza kuri aya meza batadiserna, batabonamwo Kristo, igihe abandi bagiye umutsima bagakira, bobo bawujya bikwegera ko condamnation, kandi ngo bamwe baje kuri aya meza barayajyako barapfa. Igihe aya meza atakintu na kimwe c'urupfu atubwira kiretse ugwa Yesu, ariko hari abantu bakuye ingwara bapfa hatageze, kuko baje kuri aya meza batariko baradiserna Kristo. Wombwira ngo iyo passage yo mu Bikorino ntayo nkunda, kuko ngo niyo guteroriza ngo hasangira abantu bake. Hari n'abantu bazi ko yari passage yo kuvuga ngo abantu ngo ntihagire ngo umuntu ngo aza gusangira ngo yanduye. Oya, nukuri Imana yacu mu kintu cyose dukora kigomba kuba gifise intumbero, kigomba kuba gifise muri background objective yo kuyiglorify. Yesu ashimwe cyane.
igihe uyu munsi twako turatazira tuvuga urukundo rwiwe, tuvuga amaraso yiwe, tuvuga umusaraba wiwe, izi ndirimbo zariko ziratuzana, twariko turayiririmbira, twariko turahokonesa, twariko turubaha iyaduhuje n'Imana. Muri Timoteyo haravuga ngo niwe wenyene le seul médiateur, niwe yaduhuje n'Imana, niwe wenyene aduhuza n'Imana. Iyo turiko turamuhimbaza tuba turiko turagaha agaciro icarico. Ariko ngenda kwibutsa muri kino gitondo ngo ntibihagaze gusa mu kubiririmba, ariko kandi bigomba kwitraduiza iyo gloire tumuha, tugomba kwitraduiza. Umviriza, Yesu yarabwiye data ngo data je t'ai glorifié, glorifie-moi à ton tour. Yesu yabayeho ubuzima yubahisha, ahesha icubahiro Imana. Agiye kurangiza arasenga ati data nanje numpa icubahiro nkuko nanje naguhaye icubahiro. Kuko aho ariho hantu Imana ireponda. Ndagomba kuvuga ngo igihe dukora ikintu cyose mu nzu y'Imana, twaza gutazira, twaza ku meza y'umwami nk'uko ikintu cyose tuza gukora, ariko igihe cyose hari ibintu tuza gukora, ariko mu mutima wacu tukabikorera mu mugenzo, tukagenda turatakaza notion yo gukora bene ivyo bintu, tubikoreshwa n'icari. Ivy'Imana yatugeneye kugira ngo bituzanire umugisha, bimwe bimwe bicika ibikoresho vya condamnation ku buzima bwacu, kuko Imana itabonyemo honor yayo mu buryo turiko turabikora. Amen. Ndashaka rero unyemerere duhaguruke dushimire Imana. Haleluya. Duhagaze muri uyu mutima nyene, muri iki cimviro nyene cyo guha icubahiro Imana kubw'ico yatubereye. Si saha yawe yo gutaha, ariko ni saha yawe yo guhaguruka tugasenga. Turasigaje iminota 15 20 imbere yuko dutaha, ariko turagomba gufata umwanya wo kwegera kuri aya meza y'umwami. Ariko kandi tuze kubikora, yaravuze ngo tubikore tumwibuka. Yesu ashimwe cyane. Washobora kuvyaguruka mu ntebe yawe aho wicaye. Haleluya. Tugarukana ivyimviro vyacu, tuzana ivyo vyimviro vyacu muri iyi ntumbero turiko turigishwa no munsi muri kino gitondo, yuko igihe cyose twaremewe kugira ngo duheshe Imana icubahiro. Bwana sifiwe sana. Twaremewe kugira ngo ubuzima bwacu buyiheshe icubahiro. Kuri uyu munsi mpagaze kuri uyu murongo wo muri Timoteyo wa mbere igice ca 5, umurongo wanditse muri iki gitabo ca Timoteyo igice ca 2 ku murongo wa 5. Haravuga ngo kuko hari Imana imwe kandi hakabaho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, niwe Kristo mwana w'umuntu. Uwo yaritanze, yitanga nk'ingwate ku bwacu. Iyo niyo ntahe tumufise ko yo mu gihe ciwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niwe yaduhuje n'Imana, niwe atunywanisha n'Imana, niwe dukesha iyi migenderane dufise n'Imana, niwe dukesha ukozwa no kubabarirwa ibyaha byacu, niwe dukesha ukwezwa no gutunganya, niwe dukesha amasezerano y'Imana, niwe dukesha kuzobana n'Imana ibihe bidashira mu ijuru. Niwe wenyine yaduhuje n'Imana. Si kubera twavutse turi abakristo dufise abavyeyi b'abakristo, si kubera twabatirijwe mu mazi canke umubatirizo wo mu mutwe, ariko ni kubera tumaze kwizera ico yakoze, yatubabariye agakuraho icete jatwagiriza hagati ya twebwe n'Imana, imbabazi ziwe zikadushika ko tumaze kumwizera tugacika abashasha. Uyo niwe duhimbaza muri kino gitondo, niwe yabwiye n'abigishwa be ngo ibi muze mubikore munyibuka. Ndashaka ndabibutse ngo igihe Yesu yavuga ngo tuze tumanyure umutsima tunywe no ku gikombe tumwibuka, ntiyari karavuga ko hari ibindi bintu vyiwe dukwiye kwibuka bindi vyari byo byose. Iki ni ikintu iyo turiko turagikora twibuka ibintu bibiri gusa. Twibuka umubiri wiwe, haleluya, wababajwe bwacu, tukibuka amaraso yiwe yasesetse ku bwacu. Iyo nje ku meza y'umwami sinibuka akazi Imana yampaye cyangwa umufiyansi Imana yampaye, sica hanini nibuka, ariko yavuze ngo mubize mubikore en mémoire de moi, kuko victoire yacu yose y'ivy'ubumana canke yacu nk'abantu ikomoka mu gikorwa cyo kumusaraba. Iyo tuza kuri aya meza twibuka umusaraba, kubera ko yashaka ko twibuka umusaraba, yarazi ko tuzohura n'ibihuhusi mu buzima bwacu,
ariko tugomba kugarukana kuri origine y'isoko ry'umunezero wacu na victoire yacu. Hamwe mu biriko biratugwanya bitandukanye bindi vyo hanze, hari ikintu gikomeye Imana yadukoreye. Paulo yaravyanditse arabibwira Abaroma, aravuga ngo iyitimanya umwana wayo w'ikinege izobura gute no kuduha n'ibindi vyose mu izina ryiwe. En d'autres termes, don ya mbere ikomeye Imana yaduhaye Yesu ku musaraba. Ico nico kidutera kwizera no kwizigira yuko n'ibisigaye vyose Imana izobiduha mu intsinzi, kubera ikigoye nico Imana yahereye.